umviriza mugabo wanje akubwiye je no kuri n'abandi uyu muhungu ngo ni dereva wazanye ntawo nkeneye ngaha je sishaka kumubona ngaha rero sinzi ukuntu kubigenza kuko jewe umuntu atubaha inabuja atanyubaha uwo twobana gute twokorana gute je nkeneye abakozi ngaha banyubaha abakozi batagira discipline nabo nkeneye ushaka mugenze gute ko buri gihe gusaba no gutumira no kumviriza ikintu cya mbere je niyamije muri iyi nzu yanje ni kubona ushavuye uyo Sule yagize iki Sule na nyubaha nikubyo niyo muhamagaye hanyitaba kandi wibuke ko jewe ndi nabuja wiwe none so nkatanyubaha ntahamagara ngo nyitabe ntavugisha ngo nyishure bimenye ukuntu atwara umwana wanje ku ishure mubaza amakuru y'ukuntu amujana ntagire ikintu na kimwe anyishura umuntu ntabwo akeneye akazi ngaho muri make bisobanuye ko nta kazi ashaka ahubwo ariko arahigisha uwo tumwirukana rero umukozi atubaha mwirukana je sindamukeneye n'ukuri ndabigusabye pe ico nico gusa gituma utanezerewe je n'ukuri sinezerewe urumva ico mbona jewe cokogwa reka mvugane na Sule numve ico yifuza muvugane kubera ndabona yuko Sule ari umwana mwiza n'umwana wanje aramukunda kandi barahuza nije nirirwa ngaha muhira uko byumva nije mukenyezi wirirwa mu rugo wowe uri umugabo wirirwa ku kazi bimenya gute wowe bimenya gute ko ari kinda gusaba ikintu sheruka nka kubyumva no kubera iki oya imviriza ko ari kinda kugura kuri ya mukozi tutabanye neza na nkundira umwana ubwanje ntanyubaha wowe ugashaka kumugumiza ngana kubera iki n'ukuri si byiza biboneka ko ntangorane sibyo teka ico nkeneye nuko wogira amahoro ukanezerwa mu rugo ico nico nkeneye sibyo ariko umwirukana ndamuhagarika ku kazi hama ndakurondera uwundi muzojana soko kuri ibyo byo birashimishije avuya n'ukuri no kwishima nta bindi wifuza nta kindi kintu nifuza ndakeneye kubona afise amahoro mfise abantu tubana banyubaha twubahana tumvikana ntangora ndagikora sibyo ndanezerewe nije nanje nifuza mu buzima kubona aho wanezerewe okay nenda kuzanira oya ntunganya amazi ntangorane kunywa amazi menshi cyane ndagiye kuba amazi menshi afasha mu gukora akazi bituma ntasinzira bituma ngira amagara meza sibyo ntugire ingorane meze neza wowe wariye je nojya gutega sha rega ntibimanuka je ntuziyo ntafise amahoro ko ntabizi reka nifuza kugira amahoro ariko nagenda gutangira kujya mfise amahoro ntugire ingorane bera amakuru y'imisi makuru ni meza meze neza ndaho meze neza nyene nenda ukumbuye inshuti yanjye hama nguma ndakubaza mbega ubwe mushoferi wawe Sule ko nakimubona yagiye he mana wanje ukunda kubaza nawe kubaza gutera kumenya ntushaka kubimenyera iki oya kubera nawe ndamubona ngaha twari imodoka mugusi nyimubona yagiye he naramwirukanye sha ati naramwirukanye nzongera kandi ndamwirukane nibishoboka ka birakunze nzokaza ndamwirukane umushoferi mwiza nk'uriya gitonda wamwirukanye umushoferi mwiza ariko nawe ntabyutse uzi ukuntu asuzuguza bera tugende bukebuke kwanjye uriya mugabo naramukunze n'ukuntu waragihagaze nka Goliyati ndacereka ko ndi igisabo uri kubyumva ariko nta mitunu nta maso cagira hari abantu b'ibigogi kweri babonye hari abantu b'ibijuju bera uriya mugabo naraca imbere ziwe nkarerembura urabyumva natambuka nkatambuka wari uranyumva ariko sinagima ntigeze mbona navuze atari abagabo b'ibijuju bera na Sule je ntumbaze n'umugore wewe niba babana icamazi n'umugabo nkuriya mw'iki gihe umugabo atabona ivyuki atabona inuki uriya n'ubukebuke kwanjye bazi ko nagutanga narumiwe undabire no kumara n'ukuntu ubona gihagaze ariko mu mutwe wagira barakijondamitse je narumiwe nese ikigango kakijya combana mu nzu kweri tukabana mu gipangu ntaco kimariye ubu rero urukanye umuhungu w'abandi kubera wamushase gusa nje nosinzira mbona urugabo rumeze nka kuzi kwifurashane nkazi umuhungu nk'uyu sinzira njyame
ahubwo nirirwa nkanura jewe ntuzi sinkubesha. None gute umuntu kubera iki uwundi umuhungu akubuza amahoro ufise umugabo mu nzu? Umva Berareka iyo ngeso be. Ndakubwiza ukuri. Niko kugira umuntu wahatari nkaho nta bwenge ufise na utabona ibintu biriko biragenda kuri iyi si. Uranyumva? Ukuri kw'Imana. Muri iki gihe tugezemwo. Uranyumva? Iki gihe tugezemwo. Wishinze ngo ufise umugabo mu rugo, ngo ufise umugabo mu nzu, umugabo umwe. Tuvomera zose nituzuru zera. Uravyumva? Uramaramaje. Haha, umuje bajebe ngo ufise ngo zasheri hariya muri iki gihe. Umukozi yahora yitonda. Ugutengata. Akagutwara umwana ku ishuri. Uramwirukanye kwera gusa ibyifuzo byawe by'umubiri by'uburofa. Ubaza ko yaje ngaha kugira gusa jewe aguma ntwara umwana gusa. Ushaka iki kintu? Ufise umugabo? Umugabo wanje bagiye ku kazi. Birareka iyo ngeso. Muri ako kanya mba nkeneye umugabo wafata neza. Uranyumva? Ndavuga ukambona ko ndi umwana mubi kuri wewe. Ariko iyo ngeso ntabwo ari ibintu watanguye ubundi. Yapfura murambabaje. Ndakwabaje gute cyangwa nawe wamukunda? Cyangwa nawe wamukunda kuko kuva waziye ngo ari hehe sure ngo kubera wagize gute wamwirukanye uzo ko wagira ngo namwirukanye mu nzu yawe. Jewe ndamukunda urya. Nushaka tubipfe. Nushaka tubipfe. Ndamaramaje gute? Uri mama waje kumpanura uri nde waje kubimpanura? Imisi yose konzi nawe ubwo wigira umuntu wahatari ko usanga uri ufise nk'ibintu bitatu utengatiye ku ruhande. Ndagwishe wewe. Ibyo ufise ndagwishe wewe. Turazinanye. Umbeshe. Bero ufise umugabo mwiza. Umugabo mwiza nkuriya. Je ubwanje ndamwifuza ku mugabo mwiza nkurya. Ukacumure kugira gute? Naye nabivuze. Urifuza umugabo ameze nk'umugabo wacu. Ni mwiza. Kuba ari mwiza ntibituma je ntarondera urumanje ku ruhande. Kubera iki? Ibyo ntibishoboka. Kuva turiyafise igihazira yagiye Dubai uri agomba kuba hari. Uranyumva? Urantangaje. Ngo wifuza umugabo wanjye. Uzi ko bivuze ndumiwe. Burya wewe itandukaniro ryawe nanje. Dutandukanye he? Niba mvugaza ho kwifuza umugabo wanjye. Urimwo tubiri. Urimwo tubiri? Sinavuze ko nifuza umugabo wawe ko tuba turi kumwe cyangwa tuko dukundana. Umugabo wawe nifuza umugabo ameze nk'umugabo wawe. Umugabo aritonda, aragukunda. Icyo ushaka araguha. Gute ugomba kumuca inyuma? Umviriza madame ndakubwira. Uriko byumva? Bera. Ubyara abagore ni umwe uranyumva? N'ubyara abagabo ni umwe. Je nawe rero abagore ku mugore turazinyana. Uranyumva? Bera. Jewe nibuzi mu bagore bazi ubwenge barabakure ndimwe. Ntabwo ushobora kuvuga ngo yewe ngo ufise ibintu kwampanura. Mukomeze ko ushobora kwifuza umugabo wanje kwati. Biboneka yuryamye ko nawe urota umugabo wanje. Nta mugabo wa gendo gusurambabaje. Kandi nducuza kuronka. Urababajwe nuko sure yagiye. Yapfura. Ahubwo wewe bakurabe neza. Uko nawe ndabona utoroshe. Nakantu kimbabaje no kumva urabibiri mu rugo rwawe n'umugabo wawe. Uranyumva? Icyo dupfana nawe ni ugutera inkuru. Uranyumva? Ibintu byo kuvuga ngo waje kumpanura ibiki n'ibiki ntibishoboka urabivuze umugenzi kandi sisure wenyine kira muhungu kumutama umushaka none uzogeza ninapfa nzobajana ati mu kuzimu nzoba njyamye njenyene uravyibuka ivyo bintu niyo mpamvu ro kumubacanga kwiyi si ngomba kuryoherwa uranyumva nkaryoherwa niko kandi afise kandi mbabarire pe mbabarire tubireke Eki ibintu ntuzuswe kubivugisha ibintu nk'ibyo ntabwo ari byiza kandi nawe ndabizi ko utoroshe sinaroshe Wani ibarabara mwari gitsiki wani ibarabara mwari gitsiki wani Alfred Salim oh my god Uja Alfred kugenda umengo wataye umutwe nibiki ugira hagati mwibarabara Sebo niwe ndiko ndabona canke ndiko ndaroba
Alfred ni jewe Salim. Ni jewe. Nyagasani. Ufite ikibazo nyabaki? Kugenda ukamenga ufite ivyumviro byinshi mu barabara. Wava bakugonga ugafa. Sabe muri bibiri. Cyangwa n'ibindi cyane. Ariko wasigibure ndagiye ko ndakubonye. Nkanakubona uri mu yindi shusho ntarimenyereye ndetse ntigeze mbona Salim. Imana ishimwe usana wateye imbere. Wari ukuri kw'Imana ibyo bintu ndabishimira. Imodoka ari ni yawe. Mugisha Alfred, ndabona uri mu bibazo cyane. Kandi uje mu gihe cyanyacu, duhuye mu gihe cyanyacu kabisa. Aha ariko numutwe, nariko ndiyumviraho no kuri umukozi azora atwara imodoka anywera abana n'umugore wanje ku kazi. Atwara umwana wanje ku ishuri agatwara n'umugore wanje ku kazi. Rero nimba ufise uzi gutwara imodoka, injira mu modoka tugende, ndagutware muhira hano ibindi tuzobivugana. Kuri je mvisa byo kugwana ibirebire mugabo. Reka cima nayo basi inkuye ahatemba Maria yanje reka agenda akoroka mu barabara. Ngapfuye ubusa. Kidahura n'imisozi kweli. Je mvise byinshi nuko ngomera Ura ntugire ingorane kabisa. Ntugire ingorane, ntugire tekana, ntugire ikibazo kabisa. Ko twahuye ibibazo byawe biraheze kabisa. Injira mu modoka. Injira mu modoka tugende. Injira. Ugura ngaho imbere wicara. Imana abujya abantu bahuzwa n'ibibazo. Urumva? Je sinumva uko novuga Salim. Kuko ahantu mvuye no gusigurira ibihejeje kumbako. Wewe wokumigwa. Ariko mbonye neza yuko atakiruta Imana mu buzima. Cyane gose. Nukuri nta kiruta Imana kuba ndakubonye ibindi byose ndizeye ko bizokura. Wewe nukuri ko Imana tekana kabisa. Tekana kubera ubuzima n'ubunyene urumva. Sana. Washavuye mwana n'ibiki. Ko mbona utameze neza. Kubera nyina minsi sinyimubona ajya mushoferi wacu amashuri none yagiye he none uriya mushoferi umushakire uriya mushoferi naramwirukanye ubona ko ari umwana mubi uriya mushoferi akora nabi yarangurira ibintu tukianjanye mu ishuri uriya mwana wanje uriya muntu ntumwishire muntu bizi ko abantu muri iyi minsi basigaye babesha abana bakabagurira ibintu ahubwo niwamubona uze wiruke wumvise uriya ni umwana mubi sibyo mwana wanje nukuri ndakwinginze ntusubire kurakara sibyo uriya mushoferi ni umwana mubi nzokuzanira uyundi azora gutwara ku ishuri nje nari ndujyanye na koshuri no nari mpunga mwana yanje Sandra umva ndeba kwanza mu maso wumvise uriya mushoferi ni umwana mubi ndi mama wawe jewe nzi abantu babi kuri wewe nzi n'abantu beza sibyo usanga koshuri yari arakubesha uriya ko kugira kubeshe akoreka ko ari umuntu mwiza ariko je ndi mama wawe ngomba kumenya abantu babi n'abantu beza sibyo kandi usure kurushavura usure kuzira ibyo kurya umujya neza nkuko biri none ko atangiye konda iminsi 3 kubera suri uriya mushoferi n'uruntu rubi je ndaruzi narabibona ko atari umuntu mwiza ko arubwira ruhende sibyo uriya muntu yari umuntu mwiza sinakubwiye wa musi ko ari abagabo bafata abana bakabatemagura bakababeshesha utuntu bakabatemagura sinabikubwiye ntuzusubire kuzerera uremera abantu nk'abariya baguhendesha utuntu bakugurira je uriya narabibona arimwo sheri nukuri arimwo sibyo kandi akwinginze ibyo bintu vyikuremo umvise sibyo gakobwa kanje uriya mugabo n'uruntu rubi ruriya ruhungu ntubona n'ukuntu rumeze rutumva ntubona n'ukuntu rusuzugura nuko utabuhari ngo ubibone gusa ntuzusubire kubyishiramo kandi ndakwinginze mwana wanje sibyo genda rero sibyo ufata umwe cyayi uze kurya usanze ndamushaka ngo koshuri niwe munda mwana yanje sindakugenze gute ndakugenze gute n'ukuri ntuzi ko ibyo bintu bimbabaza urashaka gushavuza mama wawe urashaka kumushavuza niba urankunda basi niba unkunda rero ntusubire kumuvuga uriya muntu sibyo ndakwemeye basi nzokugira undi mushoferi mwiza sibyo ubundi sinzomwirukana nitumuronka mwiza atameze nka sure sibyo koshuri niwe yari mwiza basi tubireke sibyo tubireke jya koga neza kunywa icyayi uce woga sibyo cyo tugenda ndagurira ikintu genda basi usanze nshaka koshuri Sandra
ubwo kiriya kivagudu nticakuroze kweli oya burya n'umuntu kugeza yaho uvuga ko je mama udashobora kunyumvira ibyo nkubwira gute wizera sure je mama we ntunyizeye ibyo nturumva ari byiza Iko iyo mico yawe mwana wanje usigafise ni iyihe mico wayikuye he izo ngeso ntago ari nziza niba mama wawe yakubwiye ko ikintu ari kibi wumve ko ari kibi sibyo ibyo kumuhatiririza ngo ni byiza kandi atari byiza ntago ari byiza wumvise nakubwiye jya kunywa icyayi uranyumva nuheza woge atari ibyo nabyo ibintu bitaguma ninginga abana je urabizi ko ntabishoboye ndakuzi tu gira vuba nyaruka n'ingoga agakobwa kasaza ubukobwa nasema na ikigogo narapyaye nakizigu genda kowe n'ukuri agakobwa kambereye ibamba ise yigize umuntu w'intekane mwiza ingabona ibintu byose kari byiza umwana yafashe se baravuze kweri yuko igiti c'amapera ca mapera nticamye imicungo asa ndababise Suri yambwiye ko afite n'ikibazo na Mugisha. Usanga ari byo byamukanishije. Merci. Geza. Sana. Kumenya ufite ibibazo. Habaye iki? Ibibazo nyine birahari. Ariko ntiyatari. Nyine ibibazo biteza kwa urabizi. Yo. None ufite ibibazo nyabaki ariko. Ibibazo fise. Nibaza yuko mbere kubwiye umenga ntabyo butahura kuko ni ibibazo nyine vy'iwanje ushaka kubimenya ushobora kumenya akagutera ikibazo nawe oya no kwirinda n'icyo kibazo ushobora kumenya akagutera ikibazo ababuja vraiment dufitanye ibibazo birenze mabuti ugiye ngaha ibibazo nyine Sari akazi kawe uyu munsi wakibagiwe narinda mutene umunsi umuzaniye amazi ucuguma gucenga ndagiye uzi ko hari ibintu ko birapfa hari ndagiye kurara none kimwe yanzaniye amazi gusa amazi gusa nkasanga wifasha gute wicurikire nkaho wagira ngo uri mu isengero uri kurasenga uri gusaba nyagasani nta kibazo na kimwe yanzaniye amazi ushitse nawe nyine yarashitse mu nyene nawe uciye ushika mu kanya heje kunywa amazi ikibazo na kimwe gihari ariko ubundi ndakubaza muri wewe uteye gute umeze gute je sinzi ukuntu ndakubona ubijyanye n'iki nta kibazo kiba gihega mabuti nta kibazo ubona nta kibazo ubona muri wewe nta kibazo ufise ikibazo cerekeye akazi ko nzije akazi ndakora neza kuri make sishaka kukwinjira cyane ariko zurabe neza aho umuntu akugire ku muganga kwa muganga ushobora kuba ufise ikibazo none ndagwaye cyangwa ibimeze gute je ubwanje nta kibazo mu bagabo bose nabonye ko ino sura niba ushobora kuba zurabe neza muri bagabo barwaye ugende basohoka ntware bigendere kuko ndabona menga sinzi ukuntu umeze ariko mabuja bashaka kumenya niba ikibazo gihari ikibazo ntukizi nta kibazo nzi cyo gihari kweri kwigira umwana kandi ukuze hari icyo nakora kibikwiye gukorwa ikintu mwene ntacyo urabona kuva nakubwira ushaka ngo umende gusura mu isi ngaro ndabikubwire kangahe mabuja cyangwa wowe ufise ikibazo ugwaye imiyoro ntabwo ubona cyangwa na mbere ntabwo uraba neza urabitse ko ndakubaha ntabwo niba yabo niba bafite zo gukemura ibibazo mfise kuko mu bantu muri make tubana muri iyi nzu niwe muntu wa mbere umuhangayikishije umutwe ngo azane umutwe ngwaza umutwe unturuza umutima tugende ntwari ukazi kuko jewe igihe nakwingingiye ni kenshi ariko kwigira nkaho ibintu utabibona tugende hama ibintu byo kwicara n'umukozi wanje hariya muganira yicara murebana kana mu jisho sekwase we nta kibazo na kimwe kiri hagati wanje n'umukozi gusa icyo nakubwira cyo maburi genda je ngaha umukozi naje ngaha gutwara umwana kwa muganga naho mujyana ku buryo mu maferi yawe ariko nta kibazo ikibazo kinshi kiri muri aka kanya ntushobora kuntabara ariko ikibazo ushoboye no gutwara wowe akazi kawe ariko hari ibindi bibazo muri make ikindi kibazo ku ruhande cyawe ntushobora kuntabara
ibindi bibazo ukene usanga umukozi adakeneye kudinjira kandi abagabo nkamwebwe je murantangaza aho usanga ufise igikore kireba saku oya ari ugasanga waranasereza nabise ikibazo nakifise umugore wanje tugere ntwari ku kazi wangu jewe umunsi muzomenya yuko buriya wari warose ariko ugira ikintu gitazi tugende ku kazi ibyo ari byo byose navuze yamirukanishije kandi ntibazi yabahasha Sania sabwe mabuja ndaje ndakubwiye nari mukanze kandi wari yagufura nko kunyitaba unyumva wapi nesuzugura wapi nugomba kuvuga ko uvuye mu gikoni hariya n'umwana ndakumaga uca witabara ukushikira wapi nitabye nk'ihariya ko nyumva urasuzugura rero mabuja ikira ari ikintu ushaka gutuma kandi baca umugani mu kirundi ndabirunguruka yaguye mu myugariro yego byumva ndabona cyane yarashwe mu jisho ibintu zo kubintera sure wumvise kandi ntugure nabikubwiye uza kubimuntera kandi tukumweza nkaho undi muntu bibona wumvise ndabyumva mabuja mushira ubunyene kana navyibagiye cyangwa bagira ikibazo yo ndagiye nabikubwiye ndabirunguruke yaguye nabyibagiye yarashe mu jisho bigani nkito Gitwe. tugendera kuri sakoshi sibyo vai okay genda ngaha umwanya yagiye tucererwa amakuru nyabaki hari akabahasha bampaye ndakuzanira abahasha reka reka ndi akabana urakabona nawe ujyambye nagushikanire sindanarata mabuja yego ukanyije yewe yambye urabona no kuraba yes none ni wanje cyangwa niyo njana ni iyawe tekana iyawe none ndaba turi kumwe cyane reka n'amabuja reka niki sigara uraraba kabasha kawe Sania oui wa yageze ushire ubwite ibintu byora bimwe ushire ibintu cyera bimwe Yesu ushobora kumushobora yambwiye ndagushikanira uviriza bimushire harimo amafaranga harimo mabuja yonye cyane kuri yambwiye ndakutanye aha ndamushire cyane uviriza kuri yonye uko nyene uzi wayizanye ikeke sivyo yibahasha ndebe gusaba kandi muvirize no kumureka gusaba basi nanjye ndigiriza yimusubize yimba ndebe kubwiye yimusubize sivyo cyane bishaka ubwete yansi ibyo nabyo navuga ya ubwete yansi
giti ibyo ntafite akeneye urumva kurya nyine iguhaye uyimusubiza ibyo ntafite akeneye mukeneye kumwegera gusa arabaye mansa amahera ariko tumugende yajyanye basi